burya abarundi kwama mu matora bakeneye kubona ibihinduka mu buzima bwabo bwa misi yose, kuko amatora yategeza guha igihugu indongozi ziyemeje guhindura ibintu ku neza ya bose, ku neza ya bose, kuko nayo nyene ubwayo atwara uburyo. Hamaze ko amatora menshi, twahaye akamo abanyepolitiki, na cane cane abanyepolitiki bari mu migambi bari bakwiye kwikubita agasha abanyepolitiki bakaraba ubwo gutera imbere nyene kw'igihugu twifuza ubwo kuba kwarabaye, kugira bashobore guhindura afata ingendo nshasha. Nukuri ivyo turacezita rero igihe amatora yo kwamaba mugabo atakiriko kirakira, atakiriko kiraduga, biba binejereje. Utegerezwa kubita agatima mpembero, kuko uravye ibibazo vyugarije uno munsi igihugu, ibi vy'amafaranga y'agaciro, ivyo kwinjiza ibintu bigoranye, ibiciro biduga, hari ikintu rero co gukosora, kandi ni nko kubibutsa bakubita agatima mpembero barabe na kurya kuntu ubona abarundi mu kwiyandikisha mu matora ubona amengo yuko batavyihutira cane, harya harimwo mu butumwa nibaza baravyina, ni ukugerageza kwitanga muri bo nyene, kuja kwitoza kurongora, kuza ku ndongozi zikomeye mugabo wiyemeje ico twokwita nka sacrifice. Ahandi ho rero umwiyemezi azotangura ejo ube mugabo kaba karyo ko kuraba neza Butare par exemple, ko Butare kuva gushika uno munsi butarasahira, tutaronka amayo madovize akwiye, barakwiye kuraba neza bakaraba hari ibintu biboshe kandi bategeza kubohora, ubundi biragoye. Akaruru nk'akamo tubateye bafata ingingo bashobore guhinduka, ko n'ahandi ho usanga tuguma amatora abantu bati nitwe turamukiwe, natwe turamukiwe, bizoshika.